nibaza ko kubgawe ukunda umukobwa ameze gute jewe ya je nkunda umukobwa uwo ari we wese gusa je nkunda umutima ukunda umutima ya ukunda umutima noir blanc uwo ari we wese afise gusa umutima Hello guys ndabaramutsa mwebwe mwese bakunzi ba Azwan TV aho muherereye hose nibaza ko muguwe neza cyane abari Burundi bari muri East Africa abari mu makungu ndabatasha ndabaramutsa ndabasuhuza cyane gose kuri muri kimwe na Lily Ox winner the revolution the solution and menshi cyane kaze. By the way ndabarungika kuri YouTube kugira subscribe like share nibaza ko ivyo mumaze kwimenyera cyane rero no munsi twahuye n'abantu badasanzwe nahuye n'umuntu adasanzwe cyane simigizwa kumwivugira ko arakuze sindamuvugira reka noneho abidondore ababwira akazina kiwe nica akora hanyuma tubandanye ikiganiro kaze bro karibu. Asante sana ego akazina kawe ubwira abakunzi bakurikirana yanje nitwa MC Gundoz abasanzwe no mu MC abasanzwe ndi ndumumenyesha makuru bamwita MC Goudox nibaza ko ushobora kuba ari ryambere mubonye harabamuzi wowe utamuzi uno musugiye kumumenyaho byinshi cyane ariko abamuzi baramuzi akora neza cyane yabikoze neza aracabikora neza kandi azobandanya bikora neza cyane utaramumenya mukurikirane nibaza ko uza kumenya byinshi kuri we nibaza ko kubura mu MC nkuko nkuze kubivuga ni kimwe mu gikorwa kidasanzwe umuziki ukenera entertainment ikenera igihugu kiragikeneye abantu nkamwe bashobora kuba bari ko baridinga abandi imbere y'abandi kuba mu MC bimaze iki mu buzima bwa MC Goudox kuba mu MC kera mu myaka yahera abantu badufite gutandukanye nko mu kibano canke mu muryango bavuga ati kajya kazigira ni gahema ariko gushika kino gihe canke uno mwanya aho narindi sihondi ndafise ndashobora kwigurira na je ikintu nze gusaba n'umuvyeyi cyari ubu MC bwarampaye byinshi cyane ibigiye bitandukanye eka n'umuryango iyo ntaba no mu MC nawe ntuba tuzina na cyane gose hanyuma itara yawe y'ubu MC ifise ikibanza nyabaki mu muryango wawe bavyakira gute kuko hari abavyeyi babona ngo umwana ko agiye muri ibi agiye mu bindi bintu agiye mu busazi wewe bavyakira gute nka family yawe yakira gute tara yawe y'ubu MC bavyakira neza cyane kubera kenshi iyo wifata neza mu muryango nakazi kose wokora umuryango urabikubahiriza jewe nakuze ndi umwana mfise abavyeyi ariko right now mfise mama gusa kandi ndabikuramo byinshi cyo gituma abonye ati ubwo ndi umwana wanje arashobora kwigurira agapira aravuga ati ari mu nzira nziza hanyuma reka tuje mu byo usanzwe gukora uri imbere y'abantu uri kuba MCinga nibaza ko hari ukuntu ugutandukanya hari abandi bavuga ngo kubemera Imana bavuga ngo impemu bavuga ngo hari impemu ngo uri imbere uri kuri stage uri imbere y'abantu uba wiyumva gute nyumva meze neza kubera kenshi nkawo kazi uri kurakora umenyesha makuru uri proud nako yanze ndi mu MC ndi kuri stage ndabikora kubera impano yanje ndimwo ndumva meze neza ndumva fise esprit mwirenze naho benshi bakunda kubeshera aba MC ngo bafataka ariko ndugenda bigusa neza yuko iyo ufise impano yonyene iragukoresha cyane nibaza ko rero uri imbere y'abantu bumva ko uri mu bintu byawe uri mu vyiwawe cyane gose nibaza ko hari bamwe n'abandi bagenda baravuga bafata akantu hari ivyo barinda gufata ariko iyo uri mu mpano uko bivuze uba wumva uri gukora ibintu vyawe utarinda kugufata ibigushoboza ariko uba wumva ko impano yawe yikwije reka noneho kumbure umbwire neza umuziki nkawo kuko usanzwe ukora mu bintu by'MC kuba umustar bivuze iki cyangwa se umustar ni iki kubgaho kuko nibaza ko kwimsinga muri MCinga mu mariage ariko na cyane mu makoncert haraba MC usanga kubgaho umustar ni iki mu buzima bw'igihugu mu buzima bwa societe umustar ni iki muri mu giswahili hari kundakora kuvuga ati ati nikiyo cha jamii umustar ni wa wundi na jewe mvuga ati ndamubonye mu barabara nzomugira kiki si wa wundi uzogenda wambaye ngo amapocket madesire ikinike ahubwo ni ca kindi urumva ni nyenyeri muri kirabana ni ca kindi n'umuntu ari mutoyi wawe umuntu ari hasi kwigira akavuga ati atujye n'umuntu umustar ndabona yifata neza yifuza kumera nkawe umva ni nyenyeri muri kirabana
ku umustar bisaba iki kubgawe bisaba iki uko aravuga ngo bisaba ko nambara menye nambara gutya ningenza uku bisaba kugira ngo umuntu yitwa umustar ya benshi ibyo bintu urabyihenda kwambara uhenye urashobora no kwikwiza neza kandi kuba umustar ya kubgawe urumva ko bishoboka birashoboka neza si kugenda wambaye amamini aho tugeze bishobora babo vuga ati ngo bajye bambara kujya sibo tukicifuza ariko tuzojyana ikirori akano kubwenge nakano kubwenge ego reka noneho tuje mu buzima bwawe uri private nibaza ko kubgawe ukunda umukobwa ameze gute je nkunda umukobwa uwo ari we wese gusa je nkunda umutima ukunda umutima noir blanc uwo ari we wese afise gusa umutima longest umutima wawe umuntu basa rega hari abantu urashobora kumusanga yikwiza kandi ugasanga na defo nimwe afise ariko ugasanga umutima wiwe ntihatunganye yaramaze kononekara yarabaye isato ibage soromana ikinyenzi makwako umugira wa wundi benshi bavuga ati atujya mu rukweri ya murongo atujya mu rukweri ni mubi ariko ku mutima ukavuga ati arankiriza sheri wawe aje kukuraba muhira nihe mpuzu ugira umucaguza avuga ati sheri nze nambaye gute wo mucaguza aze yambaye gute aragutelefone sheri nje kukuraba nambare gute uribana aze yambaye ikanzu igera ku maguru niyo mpuzu wumva ati namuhanura urazi gituma bari bitambaje ati urazi gituma kubera kenshi ubu nibana kaze yambaye imini namwe mwicaye kubarabara mwamuzi yuko abaje gukora hari bindi cyo twibwira nyene ariko je yambaye yakanze gera hariya ugataha baje mu masengesho icyumba cy'amasengesho tubaje gufata amasengesho bo ego urabivuze umukobwa mwiza kuri wavuze iki ninde umukobwa mwiza kuri wovuga ngo uyu umukobwa ni mwiza kubgawe habe inyuma mu bindi byose uvuga ngo umukobwa mwiza jewe abwirizwa kuba ameze gutya na gutya Disi ndaba ibintu bya look profile yiwe ashobora kubihinda kuri profile yiwe gusa je nakubari ikintu ca mbere nkonga umutima wiwe ariko umutima ntubona bro umutima ntuboneka umutima ntuboneka ariko ngomvye kuvuga wa mutima runtu ibiri mu muntu biragaragara bisesekara inyuma ashobora kukwihenda ko rega ngasanga wambaye ikanzu gera hariya ugasanga ku mutima ntibimeze neza reka kiri hatari ego reka tuje gusozera ikiganiro hari umuntu agomba kuba umugenzi wawe asabwe kugira ngo umugenzi wawe yo nana kimwe yo kurikirana imbuga za Zose Zose ni FC Goudox aba ndumo MC nkaba ndumumenyesha makuru hose kuri FTV nambaye ni logo ya televiziyo FTV kabiri gatani The Fight TV The Fight urumva ni ngwaye ego nibaza ko ntaja kure yako kabazo cyane niki kintu udakunda ku mugenzi wawe ingeso udashobora kwihanganira ku mugenzi wawe uvuga ngo iyi ngeso je ku mugenzi wanje je peux pas toi umugenzi amanura mu kuja mu bitari byiza aho uwo muntu ashobora ku mugenzi wawe umva yo bashaka interambere ryanje ariko nkeneye wawe ndamanura kugira nzoshikaho nifuza gushika ndakuvuga ngo ukeneye wa mugenzi akumurikira kuvuga ngo canga ashobora kumbarira ati va muri iki kintu kubera kimeze nabi rega arundi mugenzi akubari ati tugende ati bizohera ariko kabo turaho abagenzi bavuga ati abo bagenzi badushikana kure reka dusozerere hano umuziki umaziki mu gihugu umuziki canka abaririmbye basanzwe bakora ibikorwa bambwenge baratuzaniye byinshi cyane igihugu cyacu Burundi caraciye mu ngorane mu myaka yahera caraciye mu ngorane cyane ariko kubona abasanzwe bakora ibikorwa mvabwenge abaririmbyi abakomedien n'abandi benshi bagiye batandukanye byaratumye igihugu cyacu Burundi baba jene kwa kundi baba jene baja muri bya muri by'ibintazi sibanga baje mu bintazi ngo ni politique ariko umuziki cyangwa abasanzwe bakora ibikorwa mvabwenge baratumye baba jene bijukira gukoresha impano zabo na cyane cyane bakurikirana basi n'umuziki umukurikirana umuziki ako ukurikirana ca kindi kitaza ku katazikiza kungura kitaza gushikana n'igihugu kure umuziki urafise uruhara runini iterambere ry'igihugu cyacu Burundi none kubera iki umuziki ndundi umenga nturi kuraja ku rwego rw'ibindi bihugu habura iki ikibazo kiri he kubgawe nk'umu MC nk'umu journalist
mu myaka yahera siko byari bimeze Yego. ahubwo ubu twarateye intambwe cyane aho turi turashima gose hanyuma kuki umenga nturi kuri plateau imwe n'ibindi bihugu ni kibazo ki ko arabidogera aba journaliste barawufukamye mu nda aba DJs aba MC biki ugasanga ariho gutana kw'amakosa kubgawe ikibazo kiriye bipfira he cyangwa se uracara urugendo tuzoshika ruracara urugendo gose ariko abagwiza tunga mu gice cy'u Burundi baracafise kakantu ko kutemera abana b'igihugu ya kutemera babana bakora ibikorwa mvabwenge yego hari abagwiza tunga bategura ibiteramino mu Burundi ya ariko kenshi imitahe myinshi bayiha abanyamahanga kugira baze gukora ino ariko bafata bakainvestisa bagashiramwe mu bajene hano mu gice cy'u Burundi usanga na wa mujene umwe yafatwa nabi wa undi wa muri rimwe tubona agiye gufata bisi yagiye gutonda yego afisa kalakisi karatembera hajya ahubwo ikintu kiriho nabagwiza tunga yego basanzwe bategura ibiteramo canke bashiramo imitahe ndazi ushize umutahe nka Sadu canke Fizo yoreka kukuzanira ibyo ukeneye turabona basi ayo mashira hamwe mu gice cy'u Burundi aragira ama pancarte ku mabarabara yego ariko kenshi bashira ko Diamond cyane bashira ko Diamond kuri pancarte Diamond mu Burundi none wumva twe tuzoshika he nibikunda yego kurya pancarte ushize ku munyamahanga twe mu Burundi wa unda kuri ko mvabwenge azokwama Kenya kajya kanota agiye kugafashisha hariya muri bariya wa Tanzania hari mu Burundi tubandanya duhangaye bwa bukene bubandanya mu bajene bubandanya bubyiyongera ariko bufata nimba pancarte y'amasosiyete y'ikindi bagashira ko umwana w'igihugu cyacu Burundi twobona guzinzo twobona guze parcelle bakareka kubitiranya yuko ngo nabandi barumogi ikinika harakenewe abatunzi abaki ama industry ama societe ama company natanga ibiraka ku bana b'igihugu ego dushimira abakunzi ba Azwan TV mako muradukurikirana reka noneho nikebanure cyane umutumire wacu kumbure ubwire abako baradukurikirana platforms ukoresha uburyo bashobora kukuronka kumbure twikebanura nitwa MC Goudox nkaba nkoresha page ya MC Goudox IG Twitter nyinshi zitandukanye abasanzwe ndi umumenyesha makuru kuri FTV 257 merci beaucoup wakoze kwitaba ubutumire bwacu karibu kandi baza ko ntitwaguhamagara uzotwita eka ndanabashimira gose kandi mufise n'uturogo twa bien Azwan TV ni ibintu byiza cyane the fine twakumwe na MC noneho akora Goudox akora kuri The Fight TV FTV +257 nibaza ko yababwiye platforms akoresha kaza mugende mu subscribe kuri YouTube mukore ibikenewe byose ni Azwan TV kuri mikoma kumwe na Lily Ox winner the revolution the solution n'andi menshi cyane mwakoze kubana natwe mukomeze mubana natwe mu biganiro bikurikira ciao tuzoba dusubira I love you